Mahoro nshuti bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse avuga ko ubushikiranganji bugiye kuraba ingingo ibereye kubijanye n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'umugambwe CNL. Ni nyuma yaho mukuru w'uyo mugambwe amenyesheje ku munsi w'Imana kw'igihano umugambwe wahawe caheranye n'amezi 6 nk'uko biri mu itegeko rigenga imigambwe. Uguhimiriza abanyagihugu gukingira inzuzi zisuka mu bigazi vyabo iyo zuzuye ngo niwo muti kugira bakingire ico gitegwa. Ihegitari zirenga 200 z'ibigazi zikaba zimaze gutwarwa n'amazi mu myaba y'inzuzi za Murembwe na Buzimba aho ni mu ntara ya Rumonge bikaba vyaturutse kumvura. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko buraba ibijanye n'umutekano imbere yo kwemera kw'ibikorwa vy'umugambwe CNL bisubira gutangura mu gihe umukuru w'uyo mugambwe yamenyesheje kuri uyu w'Imana kw'igihano umugambwe wahawe carangiranye n'amezi 6 aheze nk'uko biri mu itegeko rigenga imigambwe. Umushikiranganji Martin Niteretse we avuga ko ubushikiranganji bugiye kuraba ingingo ibereye. Jewe ivyo vyiringo vy'amezi 6 je nta kiringo nabahaye nababwiye ivyo bakora ko bagenda bashire hamwe gira dukinge impanuka ntibahagira n'amaraso aza guseseka niho bari kubikora mu misi 2 ikibazo cabo cabagiheze twebwe ntwahagaritse umugambwe akoma ari president w'umugambwe kandi uhagarika ibikorwa vy'umugambwe twahagaritse ibikorwa vyo kuja kwegeranya bene gihugu mu mitumba mu ntara mu makomine mugo ibikorwa vyo kwitunganya kugira ico kibazo bafise gihere tugeze tubihagarika. Ariko afatiye aho nyene iyo ngigo nayo nyene irerekana yuko ingigo mwafashe ko mwari gutomora ikiringo yomara kuko mutagitomora mu gusoma ibwirizwa ntusoma ingingo imwe usoma ingingo zose kuko zigenda zuzuzanya. Uno muza afashiyo hari nubwo usanga hariho niyindi ivugwa ibitandukanye n'ivyo cyane cyane ko ari bijanye n'umutekano w'abene gihugu niwo turaba cyane kuruta ibindi. Uno munsi rero ubushikiranganje buca bushingira aho nyene mushira imbere uwo mutekano kandi hari izo ngingo zerekana yuko ivyo bihano vyari kuba vyaheze. Navuze ko turiko turasaba iyo tangazo yarungitse kugira twirabe neza ivyanditsemwe ko ntari yaratungikira. Tumaze kuribona neza niho tuzobihamagara amenyesha makuru tubabwire ico tubivuzeko. Ubuheruka naho urundi ruhande batumvikana igitega baragize inama hanyuma umukuru w'umugambwe ne wacagira ati ariko ubushikiranganje bwarabaretse burakora inama mwabimenye ni kuki. Iyo nama je ntayonzi navyumvise bivugwa nyine nk'ibihuha gutyo gusa narumvise ko igitega ari hantu abo ba CNL ngo bari bakoraniye umugabo abajeje intwaro barafashije kugira akajagari bariko baratera kuko bumva ngo barateranye abajejwe intwaro rero n'abajejwe umutekano baca bagenda barahagarika ati nimuhagarike ibi muriko murakora ibihunga mu mutekano. Nanaco kimenyetso kindi cerekana yuko badatoye inyishu hagati yabo nyine mu buserukizi bukuru bishobora kubagora ejo cyangwa hirya y'ejo. Kuca umenga urwo ruhande rundi rurinze rushika aho rugira inama bigakura. Nta nama bakoze kuko inama iramenyeshwa ivyo abantu bagiye kwihereramwo bitajanye nuko amategeko avuga ririmvuga ati iyo nama sivyo ntiyaba. Kwirinda gukoresha ubuhinga bwa none mu gutanga amasoko biri mu vyofasha kwa amasoko atangwa hatarabwe nkunzi canke hakamwana wa mama nivyavuzwe hatanguzwa kuri uyu wa mbere ihwaniro rigira 15 rihuza abakorera mu gisata cyo gutanga amasoko bava mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Jean Claude Nduwimana umuyobozi mu
mukuru w'urwego rujejwe gutanga amasoko ya leta akavuga ko iryo hwaniro rizotuma abarundi bunguka ubundi bumenyi mu gutunganya imirimo yabo. Ni nkuru tubaza Jean Marie Mayonga. Iryo huriro rigira 15 gitabwe n'abavuye mu bihugu indwi biri umuryango wa Afrika y'ubuseruko, aho hariho n'abandi bahinga batumiwe kugira ngo baje kungura ubumenyi mujanye no gutunganya ivyo gutanga amasoko. Saer Niange, umuyobozi mukuru w'urwego rujeje gutungana amasoko mu gihugu ca Senegal, mu vyashikirije yavuze ko mu gihugu iwabo kugira ibikorwa bigende neza bashoboye gushiraho ingendo ngenderwako nko gukorera ahabona no gushira ku mugaragaro ibijanye n'itangwa ry'amasoko mu bimenyesha mu binyamakuru kubijanye n'ingingo zafatwa mu gutanga amasoko, abahiganywe bose bakamenyeshwa ingene vyagenze. Yashikije kandi ko ivyo kugwanya igiturire navyo vyari mu vya mbere vyakorewe ko kugira ngo amasoko ntarangwemwo utunenge. Umuyobozi mukuru w'igisata c'amasoko ya leta Jean Claude Nduwimana akabamenyesheje ko iryo hwaniro arakaryo keza guhanahana ubumenyi no kungurana ubuhinga bafatiye ku bigo bimwe muri ako karere ka Afrika buseruko vyashoboye gutera imbere mu bijanye no gutunganya no gutanga amasoko ya leta. Yavuze ko abarundi bitavye igihaniro bazohungukira ibitari bike na cencana ubuhinga gotuma n'ibikorwa bigenda neza mu bijanye no gutunganya amasoko ya leta. Mu Burundi ivyo gutunganya amasoko biracyarimwo uduhaze twinshi, mugacane cyane hanini harimwo guteba ko gukora amasoko no kuyatanga, kuko murazi ntituri muri bwa buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo amasoko tube twoyatanga uri mu cankuzo atarinze kuza ibujumbura. Ikindi nitwereka kuvuga yuko haribonekeza muri bamwe gutanga amasoko bakurikije nkunzi canke hakabaho urangwamwo ibiturire. Niyo mpamvu twatunganije rino huriro kugira ngo batwereke bo nyene babigenjeje kugira ngo izo ngorane bahangane nazo. Uburundi buzokunguka cyane kuko nkuko mubizi mu Burundi nta shure yigisha iby'amasoko rihari rya leta, kikaba ari ikintu gikomeye cyane kuko amasoko ya leta atwara hafi ibice 50% by'amahera leta ikoresha. Rero nakaryo keza ko kwigira ku bandi ivyo bakoze neza kugira natwe bidufashe guteza imbere amategeko y'amasoko ndetse no gukora amasoko neza. Yohaniro rizomara imisi 3 gitabwe n'ibihugu Uburundi, u Rwanda, Kenya, Tanzania, Republika Intwaro Rusange ya Kongo na Sudani y'Amajepfo. Urakoze Jean Marie Mayonga. Ihegitari zirenga 200 z'ibigazi ziramaze gutwarwa n'amazi mu myaba y'inzuzi za Murembwe na Buzimba ni mu ntara ya Rumonge, bikaba vyaturutse ku mvura imaze iminsi igwa. Biremezwa n'ubuyobozi bukuru bujejwe uburimyi mu ntara ya Rumonge, aho ico gitegwa kirimwa cyane. Abarimyi bemeza ko bahahombera bikomeye kuko bataba bakironse umwimbu bari biteze. Inkuru tubaza mugenzi wacu Omehandu wayo. Ico gitegwa rero kirabangamiwe, murabona yuko bagitera cyane mu biyaya. Ibi biyaya rero nibyo usanga byabangamiwe n'amazi ava ku mitumba ihanamiye bino biyaya. Ururuzi rwaratwaye ibijanye n'ibigazi. Nkaje wahomerereye haragiye nk'ibigazi bishika 200. Imirimo ibangamiwe cyane ni iherereye haruguru no hepfo y'ikaburimbo ku kirere kiri nko ku metero 400 wegereza uruzi Murembwe. Ibigazi vyatewe ku nkengera z'ugo ruzi byo vyaramizwe, urabishije amaso asanzwe womenga ivyo bigazi vyatewe ahantu hafukuye. Iyo Murembwe gwisheshemwo ibigazi biracagatigwa n'amazi ukamengo biri mu gitanga. Ku ruzi Buzimbagwo rutanakigira inkombe, amazi arabirandura akabimanukana muri Tanganyika. Abarimyi bavuga ko bamaze kuhahombera vyinshi. Nkaje wahomerereye haragiye nk'ibigazi bishika 200. Ivyo rero bikaba biharurwa nk'imiliyoni 2 bijanye n'ukuntu ibeye y'ikigazi cyaduze. Ubikigazi buri mwaka gikotwa ibihumbi 180 ku mwaka umwe. None rero kugeza ubu haragiyemo n'izindi ndimo. Ibigazi murabona ivyava ngaha bihitana ibiri hepfo bigahitana n'ibindi biri hepfo, mpako kazibona urubundu rw'ikigazi, ikirundi, igiserede byose bigashika ku kiyaga cya Tanganyika. Odufasha hakaza nk'ibintu bijanye n'amamashini yo kwimba, kuko iyo amazi aduze kumubone bibibuye hejuru amazi agarukira hariya kuri turiya tugazi twasigaye. Chongera Jean Marie, umuyobozi mukuru w'uburimyi mu ntara ya Rumonge, avuga ko imirimo harugwa kuri hectare 200 zirenga imaze gutwagwa. Ihindagurika ry'ibihe
murabona yuko izi nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika zaratwaye ahantu hanini, ziratwara n'imirima y'ibigazi. Iyo mirima rero yabisanzwe irimo n'izindi ndimo, no kuvuga amakomine acamwe inzuzi zisuka muri Tanganyika niyo usanga yababaye cyane gusumba ayandi. Aho twovuga nk'ikomine ya Rumonge, turavuga nk'ikomine ya Bugarama n'ikomine ya Muhuta. Izo urasanga zababaye cyane kubera izi nzuzi bivuye yuko zuzura zigatuma zitwara n'amasamwamwe ahandi zikisuka mu myonga. Urumva hamaze kugenda nk'amahegitari menshi, ayo mahegitari agenda atwaye ibigazi. Ivyo bigazi rero byategerezwa kuduha amavuta. Ayo mavuta rero byategerezwa kuduha n'uruhombo ku ntara yacu ya Rumonge. Kugira ikigazi gikingigwe, ishirahamwe OHP rijejwe kugikingira rihimiriza abarimyi gukingira inzuzi zisuka mu bigazi vyabo. Jean Claude Bigirimana ajejwe indimo muri iryo shirahamwe. Ihegitari irimwo ibigazi 135. Ikiro kimwe c'ibigazi kikaba kigurwa amajana 7. Ufashe itoni 15 ku ihegitari ukacugwiza n'amahera amajana 7. Uco usanga leta iri kirahomba imiliyoni 10 n'ibihumbi amajana 5. Turahimiriza abanyagihugu ko bokingira inzuzi. Intara ya Rumonge niyo irimwamwo cyane ikigazi mu Burundi. Tugume muri iyo ntara ya Rumonge tubamenyesha ko bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara bavuga ko umutangakori muri kino gihe ahanzwe n'ingorane zitari nke, harimwo kutamenya amategeko ku gihe, ibica bituma baja mu bihano. Abaganiriye n'abagenzi bacu basaba ko hogwizwa amahimiriza ku kamaro k'ikori, ariko kandi bakerekwa ibiba bivuye mu makori n'amatagisi aba yatojwe mu gihugu. Umutangakori by'ukuri muri kino gihe nti arorohewe ugereranije n'umuzo bwa waobe, inyuma yaho hari haheje kuvaho urwego rwa douane, hanyuma tukaza mu rwego rushasha rwa obera. Muri ico gihe warabona neza ko abatangakori kuri batumva neza urwo rwego, batumva ukuntu rukora. Intambamyi kenshi nkaho duhere dukunda kubona haraho usanga hari amategeko agenda arahindagurika ya obere, ugasanga rero gutyo abatangakori tuyamenya ku gihe. Vy'ukuri umutangakori aha muri komine Rumonge ingorane ntizibuze kuko ubwa mbere nuko umutangakori ataronswa insiguro zibereye kugira ngo amenye nakahe kamaro ko gutanga ikori. Ubwa kabiri ni kwa kuntu nyene usanga n'iryo kori atanga agereranije n'umwimbu mu bikorwa akora, usanga vy'ukuri ataho bisana. Ibibangamiye ni vyinshi, nk'akarero avuga ati reka ntange ikori ndabe yuko iterambere rihaba, aravye nta na kimwe kihaba muri uyu mwanya, akavuga ati mbe ahantu ndiko ndaba iryo ryakorizwa ryangarutseko. Naco gituma bagenda iyo babona ati ejo ikori ninagira ikibazo ikori zongarugako nzofashwa. Nico gituma ubona benshi baca bafata kera bakagenda. By'ukuri benshi bararira barahomba. Nk'akarorero notanga usanga benshi bagenda nk'Itanzania kugura, usanga amashiringi ari hejuru ku mahera y'amarundi, usanze ari hejuru ku mahera y'amarundi, nabo ino bakaca baharura gusa. Wewe hariya wagiye kurangura kuri irya beyi yo muri Tanzania, ushitsi no mu Rumonge ukaca usanga bijya bintu wewe waguze nta n'inyungu ufisemwo, kandi abise n'agatima ko kuriha obere atangorane rimwe, ariko agaca asanga nta na kimwe yunguka. Nico gituma benshi uca usanga bibananira muri iyo nzira. No banga karero raba nk'akarero mu gisagara ca Rumonge duheruka ibarabara kuri 2005, nta rindi barabara ry'ubakwa ryari pave, byo tuma no bugwiza turavuga ati ndiko ndatera imbere, ndiko natanga ikori ndaribona. Ubuhoho nakamara maza n'ibisakura abona mu gisagara, byo tuvuga ati ahantu ibintu bigenda neza ikanda habise. Ubanye uvuye ku rugero rwa 10 ukacurigizwa na 10 ntiryoroha ku muntu w'umudandaza. Naco gituma avuga bati reka tuhave hakiri tugende iyo rikiri make, byo tuma tubaho n'imiryango yacu baho. Nico gituma baca bafata kera bakagenda. Ibibangamiye ni vyinshi, nk'akarero avuga ati reka ntange ikori ndabe yuko iterambere rihaba, aravye nta na kimwe kihaba
muri uyu mwanya akavuga ati mbe ahantu ndiko ndaba ibyo ryakori zuba ryangarutseko naco gituma bagenda iyo babona ati ejikori ninagira ikibazo ikori zongaruka ko nzofashwa nico gituma ubona benshi baca bafata kera bakagenda. Vyari vyiza yuko vy'ukuri ababijejwe bogerageza rwose bagatanga inyigisho zihagije hanyuma bagatanga n'insiguro zikwiye mbere wanashaka bakerekana n'ibindi bikorwa bigarutse bivuye muri rya kori wa mutanga kori ari we mwene gihugu atanga byo bifise akamaro keza mbere kanini gusumba nabo baca bifuza guhurumbira ibindi bihugu kubera ko bananijwe n'iryo kori bohava bakagira agatima ko guma mu gihugu cabo kugira ngo mbere wanashaka biyumvire kugiteza imbere. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye shimira n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwese mugira ibihe vyiza.